sogo jewe naje kukurondera ko yanumvise inkuru yawe, jewe ndakeneye gutunga ariko ntakoze, rero nshaka umbwira ico nokora kugira ngo ntunge ataco ndinze gukora. Wa mutama ntiyamuravye mu maso, arabanza afata silence, arambwira nti nta kindi kintu ushaka kumbwira atari ico, abaza wa mugabo. Arambwira nti ikindi kintu nshaka kukubaza, nahuye n'idubu rirambaza riti ryama rishonje ariko ntirizi ico ryokora kugira ngo inzara yaryo ihere rimere nk'abandi rize rifungura, nubwo rifungura nago ryigera rinyurwa canke se rihage. Kavuga kandi ati nahuye n'ikindi giti cumye amashami kitagitanga ivyamwa, kirambwira ndakibariza ati mbega ko ntagitanga ivyamwa ko n'amashami yanje yumye, noba mfise ikibazo giki mu mizi yanje kubera imizi yanje iraremerewe. Ati nta kindi, ati nahuye n'urundi rufi ruri mu mazi rumbwira ko rutakirya neza, rufise ikintu ngaha cagihaze mu muhogo, bisaba ko ico kintu yomenya ikibazo bifise kugira ngo itabagwe. Wa mugabo aravuga ati umubaro ndakwishure, genda ubwire urwo rufi ko rufise ikintu, ko rufise idiama ngaha mu muhogo yagwinjiye. Iyo diama bisaba ko bayikurayo kugira ngo iyo fi itabagwe, kandi iyo diama ivala 2 millions, ni diama y'agaciro kanini cyane ku buryo ushize ku isoko woronka amamiliyari n'amamiliyari. Ati okay. Roy TV. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ushobora kuba ufise ikibazo urwaye cyangwa ufise ibindi bibazo bishika mu buzima, ndaguma ndakubwire nti ni ubuzima gusa buhindagurika ariko nta joro ridaca kandi nta mvura idahita. Uno munsi nagutegura inkuru nyigisho iryoshe cyane. Abantu bakunze kuba arabanebwe atacu baha amaboko, badakeneye gukora ariko bakeneye gutera imbere no gutunga. Mufata agatebe mwicare, ino nkuru nyigisho ni yiwanyu. Ego aza kumva nkuko umenga ni histoire iri un peu chaotique ariko iraza kukwigisha. Ni inkuru y'umugabo witwa Kofi yabana n'umugore wiwe. Umugore yama yakomye induru, umugabo wanje ntakora, umugabo wanje nukuvuga yari umunebwe de carrière, yirirwa aryamye imisi yose, yavyuka gusa ivyo umugore yarondeye yateguye byo gufungura agafungura. Ivyo byababaza umugore we cyane, murabona ko no ngaho kuri image umugore yari frustré, yarababaye cyane, yarashavuye. Nukuvuga comportement y'umugabo we yaramucumuza gose, yavuga ati uyu mugabo yirirwa aryamye ntacaha amaboko, numunebwe. Yamubwiye ntivyuka vyukugende gukora nk'abandi bose, wewe gusa yakubita imyayu nkuko mubibona ngaho muri video, yari gukubita imyayu gusa, yavyuka nkuko umenga numuserebanyi wahaze hasigaye yuko usaba. Wewe gusa ko ari ukwigorora gusa, avugane ebagabo tuzotunga, ariko hariho umugabo atuma abantu batunga batarinze no gukora. Ati hariho umugabo hirya y'umusozi numvise yuko atuma umuntu atunga atarinze gukora n'ikintu na kimwe. Umugore aramubwira ati wewe ivyo uriko uravuga uribesha, ninde muntu wabonye kuri no si yatunze atakoze, atakuye amaboko mu maboko, atakuye amaboko mu mpuzu ngo akore. Uryama uno munsi ejo uvyuke wabaye umukire. Ni kuvuga gutunga par miracle. Ego sinase ko ama miracle arabaho ariko il faut que umuntu wishiramo yuko utabiza kuya no kurya atarya. Na urya katamugoye, na nico gituma lo 6 izanana na hard working, ibikorwa uba wakoze ugafokasinga ukagira ukavyitaho nyene, ukituma nyene, ukiha morale yo gukora ku buryo nawe ubona ati iki kintu kiravuye mu yasho yanje. Rero umugore vyaramucumuza cyane, yaravuga ati jewe uyu mugabo ndiko ndaraba nta kazoza, wo muntu azoguma aryamye arambaraye arindiriye ivyo umugore ateka amazana rye, umugore akaba ari we prenne en charge umuryango. Niho yaca mubwira nti madame jewe ngomba ngende kuri urya musozi nyuma yaho hariho umugabo aguhereza le truc ukashutunga utarinze gukora. Nuko rero yafashe urugendo, umusozi wari kure cyane, waraduga mpakukumirwa.
arafata urugendo aragenda umva uyu musozi harimo agatambuko kandi izuba ryari ryinshi. Murabona ko ngaho kuri image yari epuize yacitse intege kubera iki urugendo ni rurerure. Arabandanya agenda arabe yuko basi yoshika kuri wewe yifuza, aho yifuza gushika arabe ko basi yona hashika, kuko yizeza umugore we yuko bizokunda. Nuko rero mu nzira cahura n'idubu. Idubu gira murarizi, idubu ryonze rishonje asha, inzara iri mu kwishanya dubu. Riramubaza ati wa muntu wewe uva ukaja hehe ko mbona uri umuntu uje no gukora iki? Aravuga nti ngiye inyuma y'uyo musozi ngiye kuraba umutama ari hano aduhereza trike zituma tuba abakire tugatunga 10 minutes tutarinze gukora n'ikintu na kimwe. Idubu rimubwira nti hewe ugashika nanje umbarize mbega ko nanje nzara iri mu kunyica nubwo nojya simimba noba mfise ikibazo nyabaki ndarya uko bishoboka ariko guhaga vyaranse mu buzima bwanje. Aramubwira ati sawa ndakubariza nta kibazo. Idubu ryicira ku ruhande riramureka ararengana arabandanya. Umva idubu ryari rifise ikibazo rirajya ariko inzara ryamana inzara ntirivyibuha nirigira iki ryamana inzara. Ati sawa rero nagasaga jewe ninashika hiyo kuri uyo mutama ndaza kukubariza. Arabandanya urugendo. Arabandanya aragenda idubu riramwihweza kunagiye avuga ni okay maybe ndaza kuronka inyishu y'ikibazo canje. No kuvuga urugendo rwa rurerure yari yarushe cyane kubera izuba ryari ryinshi kandi ivumbi ryari ryinshi, ariko aravuga nti sintegerezwa gucika intege mpaka nshitse kuri urya musozi inyuma yawo. Nuko aragenda umutwe umeneka izuba ari ryinshi avuga nti olala eske ndaza gushika. Nuko yaca yugama musi y'igiti cyari kimaze kumagurika amashami yayo nta santa afise yaguma ngaho. Nuko rero ico giti kiratangura kumubaza ati none ga mugabo wewe uvahe ukaja hehe ko mbona abanza urarushe? Aravuga nti jewe ngiye ngahe nyuma y'uyo musozi ku mutama ari hano aduhereza utubanga two gutuma tuba abakire tukagira amahera tutarinze gukora. Aravuga nti yewe gana niwashikiye imbere urambariza nanje imisi yose ntago nkitanga ivyamwa ubu imizi yanje nta santifisi ubona ko nanje ndiko nduma, urambariza nanje ikibazo noba mfise iyi mbere niwashika kuri uyo mutama Kabizi. Uwo mutama yari Kabizi wibihe. Nuko wa mugabo arabandanya aragenda yaremeye ati ndaza kukubariza we ntugira ikibazo ninashikiye imbere ndakubariza. Epuizeme agifokasinga arabandanya aragenda bien sûr yarasezeye ico giti avuga nti baye ndagiye rero tuzosubira ningira ninaronka inyishu nkagaruka nzokubwira ico yanyishuye. Nuko arabandanya aca arukira ahantu hari akagezi nyene gateze kameze nk'akayaga gatoya kateza amazi nyene. Aricara ariruhusa kubera iki izuba ryari gishikani yararushe n'ivumbi ryari ryinshi. Aca asokokamo urufi runini ruramubwira nti mugenzi wewe gako mbona uri umuntu uva hehe ukaja hehe? Aravuga nti jewe ngiye hiyo kuyo musozi nyuma yawo hari umugabo atuma utunga utarinze gukora, rero ngiye kumubaza ico nokora kugira ntunge ntarinze gukora. Aramubwira nti sawa rero niwashika hariya nanje urambariza hariho ikintu kiri nga mu muhogo wanje ubu nubwo nogerageza kumira ikintu canke n'ikintu ndababara kandi ubu ndumva ko ndiko ndahungabana, urambariza ikibazo no afise ngaha mu muhogo camfashe kugira ngo nanje shobore gutabagwa ubuzima bwanje bubandanye nkuko bwari buri. Aravuga ni yego ndakubariza nta kibazo nashika ngaha imbere kuko niyo ndiko ndaja. Nuko arabanza akavuga ati reka nduke gatoya manze nicare. Aricara nyene ngaho kuri ako kagezi abaramedita nyene ukuntu ari bubandanye isafari. Bien sûr nyene izuba ryari ryinshi umutwe yumvaga nyene umeneka. Aravuga ati ariko reka mbandanye nurire. Nuko rafata kagasozi arurira arabandanya arurira. Ego bien sûr byari birusha ariko yavuga nti ntegeza kubandanya kugira ngo shike iyo ndiko ndaja. Nuko yaca aseruka kuri uwo mutama yicaye afise ubwanwa burebure bwera, umutama ari pose atanakuraba mu maso, yaguma gusa araba ozo hizo hariya kure, yaguma hanga amaso hariya kure gusa ari très calme, très posé, très calme. Wa mugabo aratangura kuvuga ati sogo jewe naje kukurondera ko yanumvise inkuru yawe, jewe ndakeneye gutunga ariko ntakoze, rero nshaka umbwira ico nokora kugira ngo ntunge ataco ndinze gukora. Wa mutama ntiyamuravye mu maso, arabanza afata silence
arambwira ni nta kindi kintu ushaka kumbwira atari ico, abaza wa mugabo. Arambwira ni ikindi kintu nshaka kukubaza, nahuye n'idubu rirambaza riti ryama rishonje ariko ntirizi ico ryokora kugira ngo inzara yaryo ihere rimere nk'abandi rize rifungura, nubwo rifungura nago ryigera rinyurwa canke se rihage. Aravuga ni okay, uzobwira iryo dubu ati abanza kwanza bivuga vyose, acavuga kandi ati nahuye n'ikindi giti cumye amashami kitagitanga ivyamwa, kirambwira ndakibariza ati mbega ko ntagitanga ivyamwa ko n'amashami yanje yumye, noba mfise ikibazo giki mu mizi yanje kubera imizi yanje iraremerewe. Ati nta kindi, ati nahuye n'urundi rufi ruri mu mazi rumbwira ko rutakirya neza, rufise ikintu ngaha cagihaze mu muhogo, bisaba ko ico kintu yomenya ikibazo bifise kugira ngo itabagwe. Wa mugabo aravuga ati umubaro ndakwishure, genda ubwire urwo rufi ko rufise ikintu, ko rufise idiama ngaha mu muhogo yagwinjiye. Iyo diama bisaba ko bayikurayo kugira ngo iyo fi itabagwe, kandi iyo diama ivala 2 millions, ni diama y'agaciro kanini cyane ku buryo bishize ku isoko woronka amamiliyari n'amamiliyari. Ati okay, ati none igiti naco, ati giti urakibwira ko mu mizi yaco hari inoro n'amabuye y'agaciro ari muri coffre fort yazibije imizi yayo, bisaba yuko baba yakuramwo kugira ngo gisube kandi gitotahare amashami yayo amere neza. Ati ego none idubu naryo nzoca ndaribwira iki? Ati idubu uzoribwira yuko kugira ngo inzara ihere rizorye ikiburabwenge c'ikinebwe ca mbere izohura naryo. Ati niyahura n'umuntu atagira ubwenge w'umunebwe atacaho amaboko kizoce kimurya, iyo dubu izoca imurya hama iheze inzara igabanuke. Wa mugabo araryoga aravuga ati rero ubu ndakize. Wa mutama yaciye amuha umugongo aca arigira. Wa mugabo ati ubu rero ndakize, ubuzima burabonetse, ati ubu rero ubu ni mu jisho. Ati ubu rero ubu ndafatishije. Aca yiha ibarabara aragenda. Avuga nti sije mbona ndashitse muhira ntunge mbumukire ntarinze no kuruha. Mbumukire ntarinze no guha ikintu na kimwe amaboko. Wa mugore nawe ararindiriye umugabo yamubwiye naragiye kurondera itunga atarinze gukora n'ikintu na kimwe. Antuka yatashe vraiment agiye ko avuga ni ubuhoho ndaronse, ubuzima burabonetse kubera yuko ntaco ndi bukore, ngiye kuba umumiliyardere. Kuko yaca amubaza ati none jewe nanje kutambwiye ivyi wanje nzotunga gute? Yaca amubwira ni wewe genda muhira uce muri rya nzira nyene waciyemwo uzoca uba umutunzi. Ni waca muri rya nzira waciyemwo ugashika muhira uzoshika muhira wabaye umukire. We gusa wishure ivyo binyabugingo ivyo nakubwiye. Acavuga ni okay, umva jewe ngenda gusa nishurize binyabugingo ivyo bambwiye hamashise mwira nzoca mba umutunzi. Ati sawa. Arashika kuri gwa rufi ati mugenzi bakumbwiriye gute? Ati bambwiye yuko ngaho mu muhogo wiwawe hari ikibuye c'agaciro kivala 2 millions bagushizemo wamize, rero bisaba yuko bagikurayo kugira ngo umererwe neza usure kandi gufungura. Aravuga ni yo mfasha ukinkurire uzobukoze, nta kindi kintu ndagusavye, kinkurire uco ugitwara nawe uzoba mu miliyonere, jewe ariko ntabaruke nakanamagara simba amajana. Wa mugabo ati he je mwiri wanje ubutunzi burandindiriye, hama ngo ndakigukurireyo. Icambere na mbere ninjiye mu mazi nitose, amazi anje ko hamanze kunigana nawe ngo ndiko ndagukurira ico ndagukurira. Uwo mwanya ntaho wova ndanyarose ahubwo ngiye muhira nshika ku muryango nabaye umukire, ubutunzi burandindiriye muhira. Ndazi n'umugore wanje yatangiye kubona ibimenyetso. Basacara bandanya gwa rufi nyene desi mugarusira mu mazi rugirene. Ashika kuri ca giti ati ye mugenzi none ga ntiwambarije ya nkuru bimeze gute? Ambwira nti nakubarije ariko bambwiye yuko ngaho mu mizi yawe harimo coffre fort irimwo inzahabu n'inoro zivala 2 millions. Rero bisaba yuko bazokwimba babikureyo hama imizi yawe usure kandi gutotahara. Avuga ni mugenzi ndagusavye ntabara kuramo iyo coffre fort witware ubu mukire, ariko je nsuye kandi kubaho nsubire kandi kugira ivyamwa nka kera. Nukuri nta kindi kintu ndagusavye, izo noro zose ni gwawe, izo nzahabu zose ni gwawe, zitware, ariko jewe nsubire kandi mbeho mbe muzima. Ati he ubu rero ushaka kumbwira mfata agafuni ntangure gucukura ivyondo binjeko nicafuze ngo ndiko bagabo rindira wewe anagi muhira ubutunzi burandindiriye. Ati uragiye uko nyene? Ati raba ahubwo nubu ndirutse ndagiye. Ati wewe menye urera buko kwitabara je ngaho siho ndi aha nagiye.
wa mugabo acagenda yiruka agatwenga ariko kose ntagiye kubumukira muhira. Arabandanyije avuga nashika muhira abasha ubutunzi bundindiriye ku muryango, aha ntaherera, aha ni mu jisho. Agenda yivuga amazina kuko azi yuko niyashika ku muryango asanga 2 miliyoni zimurindiriye. Aho rero na rya dubu babonana ubwa mbere. Ati mugenzi none ga bakumbwiriye gute? Mbwira. Rya dubu rero ico gihe ryari ryashavuye yasha riri kuri target. Aca aribwira ati bagabo we bambwiye yuko kugira ngo iyo nzara yawe ihere umunebwe w'ikiburabwenge wa mbere muza guhura uca umurya uca ugira uzosha inzara izoca ihera. Aha rero je ndagiye turi kumwe. Ati rya dubu ririmvye ati ikinebwe ca mbere c'ikiburabwenge ati je ngaho ntuncika mugenzi burya ngoma ndakurye. Ati he acarakanguka ati yego wewe kwanza bakubwiye iki? Urufi rufise idiama iri ngaho mu muhogo ivala 2 miliyari wanse kuyikuramo ntiwokwitosa kandi wari kuciba umukire. Mu giti mu mizi harimo coffre-fort irimo inzahabu n'amabuye y'agaciro wanse gucukura ukuremo. None gasha hari ikiburabwenge c'ikinebwe gisumba wewe? Mbwira hari ikiburabwenge ca mbere gisumba wewe? Ati jewe ngaho nguma ndakwirenze. Rya dubu ryashavuye wa mugabo ariko arajugumira icuya kijya canyuma avuga ni ndapfuye. Rya dubu ricari musimbirako tabagura riramurya riramumara. Wa mugore ararindira ko umugabo azogaruka arabura. Urumva idubu ryaramuriye riramutabagura risiga nyene ari uduki numbaze udusigare nyene ryariye ryakuyeho ryakubuye. None inkuru nyacu ngisho yariyo watahuye iki muri commentaire? Mbega uyo mugabo mumva yuko yakoresheje ubwenge canke yakoresheje ubujuju? Eske ivyo ujya mutama yamubwiye ntago harimo inyishu y'ubutunzi bwiwe no gukira? Ko mva ko muri urugero rufi hariho diama ivala 2 miliyoni musi mu mizi y'igiti harimo coffre-fort y'amabuye y'agaciro. Ntumva yuko iyo akibicukura agakurayo yari gutera imbere akaba umugwiza atunga byinshi yageze muhira kuko yarubwira muhira agacuruza akadandaza deni bakacamuha ayo mahera yiwe. Bisigura iki rero? Nejo bundi nta terambere na rimwe riva mu ijuru ngo rikoroke uryame uvyuke wabaye mu millionnaire cyangwa mu milliardaire. Soit abavyeyi babigusigiye ukabura umu héritier de la famille ikize, aho bien sûr wo bironka utarinze kuruha. Ariko tanke ukenye nta source de revenu ufise kandi uri kurapambana kugira ngo witeze imbere, utegeza gukura amaboko mu mpuzu ugakora. Bien sûr wanse yuko ucafura ntuzotera imbere, wanse kubirakuya ntuzotera imbere. Hari abantu benshi baba businessman birigwa no mwijoro itiro ntibarironka baguma baharura gusa ibiharuro ukuntu bari bukreye ayandi ma source de revenu, ukuntu bari bukreye ayandi mashami hirya no hino kugira ngo batere imbere. Hari abantu benshi birigwa bagira plan ijoro n'umurango wo rukuragona wewe ari mu biharuro. Bisigura iki? Ukabona arateye imbere ngo ujye we yarahiriwe. No, ntiyahiriwe, ni hard working yarakoze kugira ngo ashike hariya. Harabo mubona bahabwa imidari ngo ujya musare wamuhaye umudari kanaka, ntago yajyamye avyuka ujya mudari aza kuwutora. Hari ico yakoze kugira ngo ujya mudari uhabwe. Nkunda kubona baje abantu bakina box kugira ngo bagujye mudari uragwana he nige namenyo yose y'imbere bayakuramo ugasigara uri bihanga. Bisigura iki rero? Ukeneye gutera imbere kora, nta ujya katamugoye. Numere nk'uyu mugabo w'ikinebwe cy'ikijuju yaribaza yuko yovyuka uno musi eje akavyuka yamaze gutera imbere, ntigikunda. Nari ndogenda mpanura n'abakobwa bagenzi cyangwa se abadamu, surtout les jeunes filles. Aba jeunes filles n'abantu barakunda ivyiza, kumera neza, gusa neza, ariko ntibakeneye gukora. Akishara avuga gusa ndarindiriye umuhungu mu millionnaire cyangwa mu milliardaire zantware ngende mu vyuzi. Bien sûr urashaka kumuronka, ariko kandi ikintu utarondeye point d'interrogation. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ndayusa kugira subscribe abataragira s'abonner kuri chaîne yacu ya Roy TV Burundi, YouTube, Facebook na Instagram. Wongere ushire muri commentaire inyigisho wakuye muri ino nkuru nyigisho yacu y'uno musi. Behind camera Pasi Pro, coup de chapeau. Turi kumwe. Ciao ciao. Roy TV weekend. Bye bye. Sangwa muri Roy TV ibisozo tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe, tutarabona uceruka no kuramba, nimunyaragasa duhuriye muri Roy